uko bihagaze ndi kubabwira Runigi amaze gufatwa bwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe baraye munsi muri Runigi ariko kwanga amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze babasize bamaze kugera muri Runigi bayirimo na hano mu kanya baraba bayirimo ewane bari kugwana katararanyije niko bimeze mu kanya murabumva muri Rubaya ubwo groupe izo n'imbunzi turi guhunga ni wacu mu Kanyaru byakomeye Gasake bayifashe na Runigi ubwo hano natwe turi mu biruka niko bimeze bwo turi gusatira Rubaya. Ku mirongo y'urugamba ibintu byamaze kuba bibi byabaye potopoto ku ruhande rw'u Rwanda canke RDF Inkotanyi abasogosi Red Tabara twigwaneho AFC M23 batanguye gusubiranamwo mu gihe umuriro watse ku mirongo y'urugamba bagahura ranforo ija gufasha abandi bavayo biruka bakababwira ati dusubiraneyo kavuga ati ishwida namwe ni mugende mu wote ibintu byabaye bibi cyane hama batanga ranforo ikigali bababwira ati Makenga vyifashe gute raporo niyo nyene babashikirije hama hatanga itegeko ryo kubarasa ababwiye ati barase izo mbwa z'intagondwa zisubireyo canke muzishwiragizemwo amasasu niho havuye amakuru ko RDF basubiranyemwo hari amurasirazuba bwa Kongo aha ni mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu ni genekerezo rya 22 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2026 aho tuje kubabwira amakuru ashushe cyane Rubaya vyabaye bibi cyane Wazarendo twaraye ku munsi wejo bageze ku birometero 7 bagana site minier canke ahitwa Rubaya abasirikare b'u Rwanda nkuko twabagaragarije mu makuru batonda imirongo ku masheni twarababwiye ko muri ijwi imbwebwe za Sarambwe canke RDF Red Tabara twigwaneho bavuyeyo abantu baraza ngo ivyo sivyo Fleury urafise preve ugira ukuna kuri ariko amakuru niyo kuko bariko baragira ranfort ngo bagaruka ino muri Masisi cane ngo baza gusentira Rubaya aho bakura rasiyo akavunde n'umukembe hari hakurya ya Kanyaru mu Rwanda muri Urugwiro village ekwa mu nzu kwa Paul Kagame ibintu byoca biba bibi bokonda bakaba imiguta iyi Rubaya site minier ya Rubaya ifashwe na Wazarendo na FRDC kuko barabona ahantu Wazarendo na FRDC ubu bafashe ko bibagora kuhabakura na nico gituma mwumva ko barakoresha inguvu nyinshi bakoresha helicopter bagakoresha n'amadrone agasakisaki minembwe ibintu vyabaye wandagata barisha abene gihugu mu mabomba bamaze iminsi abasirikare 8 ba FRDC baraha kubapfira ama video amwe nibiziga vy'abapfiriye ku mirongo y'urugamba abasivile batanu bishwe kubera ishavu ryabo bazizongwebwe za Sarambwe zako zirahunga ziva mu muriro mwinshi cyane wa Wazarendo FRDC n'abafatanya bikogwa bashika mu nzira ahantu ahitwa kuri pepiniere bica abasivile bako baraturira amakara amafoto yamaze kubashikira muri groupe ya Fleury Podcast TV nko twamatwa bibabwiye muratwandikira kuri nimero twamatwasize ngaha kugira tubashire muri groupe info twarayitanze turi hano kugira tubasigurire igituma agisirikare cy'u Rwanda cari caragize ranfort hama kija kuzibira ama axe abari bagiye kuzibira axe zitatu zikurikira ariyo Kasika Mwenga Walungu Nzibira Shabunda na Kabare bose bavuyeyo basubira Masisi na Zagoma kugira bagende gufasha turabwira n'igituma bariko barasubirayo benshi cyane barabonye ngo abasirikare bava muri Kasayo nkuko twagiye turabashikiza ku mirongo amakuru mirongo y'urugamba bose impamvu ni nyene tubazaniye uno musi uko niko vyifashe muri Bunia hari umuryango wabuze uwabo mu nzira idasobanutse ariko abaganga canka bari bahari bemeje umuryango wabuze ko uyo yitavye Imana yishwe na Ebola ikintu kitatahuwe na gatoyi n'umuryango wabuze baca bahitamo gutera ama projectile canke sintwe no kivuga mu Kirundi ni biturika hanyuma baturira ibitaro vya Bunia vyitwa Hôpital Général de Référence do Rwampara vyaturiwe n'abasivile babuze uwabo bambayeshe ngo agayishwe na Ebola nabo bakaba bafite amakenga menshi bo bagasaba ikintu bita ngo restitution du corps vyanse naho hacavuka manifestation Chugi murabizi ko yaraye mu maboko ya Wazarendo reka tugaruke rero mwidonido inyuma ya kano karuhuko
ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza ku magara amafaranga ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu sino kekeranya canke sinobandanya ntakengurukiye mwebwe mudahengesha nakurikirana ibiganiro amakuru n'ubusesanguzi bica kuri no rubuga rwanyu rwa Flow Podcast TV na Ingoma Magazine uko bukeye uko bwije mwe mudukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere ka EAC muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar, eka mu mfuruka zine z'isi turabaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo muri kino gitondo ni ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya 22 ukwezi ni kwa gatanu umwaka wa 2026 reka tuyahere amakuru hano kuri hopitale ya Bunia aho abasivile baturiye neza na neza ibitaro barabiturira inyuma yuko uwabo yapfuye mu buryo budasobanutse ariko abaganga bagatanga motifu ko yishwe na Ebola abo muryango baranka kuvyemera birangira bafashwe n'agashavu kuko basavye ngo ico bita restitution du corps birangira babankiye birangira bidakunze hama barahamagarana agashavu basanzwe bafise kubera akarenganyo bwicanyi ku mirongo y'urugamba n'ibindi bitandukanye baca bagira ikitwa manifestation batera ibiturika ku ibitaro vya kumuriro reka tubashemwe akarere ese hama tubandanye nibikurikira. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara, on est enfermé ici. Regardez, les manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola, parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente. Yes, ndibaza ko muhejeje kwiyumvira canke muhejeje kwibonera ukungene vyagenze mu ntangamarara twababwiye ko abasirikare ba FRDC bagera ku 8 bahasize ubuzima ni mu territoire ya Mwenga muri secteur ya Itombwe aha twarababwiye ko drone za RDF AFC M23 zagiye kumijagira ibiturika canke amabombe canke amakompora nkuko basanzwe babivuga ba Rugabo mu gice kirimo abantu nko bama babivuze ngo dans les zones dansema peuple muratsi ko barashe mu bitaro twarababwiye mu Minembwe bagenda barasantu bagenda atandukanye rero bararashe ahantu hama abasirikare ba FRDC 8 barahasiga ubuzima aha ni muri province ya Sud Kivu ni muri territoire ya Mwenga ahitwa mu Mikenke ni muri secteur ya Tombwe bisigura ko nta usangira no utabega ni kenshi nama nababwiye ko amakuru sinzoreka ko yababwira nkuko ari kuko harabasha bashaka resite gusa ariko iba vyabere ku mirongo y'urugamba kuri bene wacu wazarendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo hamwe ifoko tuza turabimenya dufatana karyo ko kubonamira dusangira nakababaro k'imiryango yabuze turahojeje imiryango yabuze abasirikare bintagoheka bapfuye mu buryo ubu canke ubundi ariko bariko baraharanira iteka nitekane ry'igihugu cabo bazira ubutare agataka munsi y'agataka bazira ibinabiriya imvo za politike nyinshi cane ico Tshisekedi na leta ya Kongo bise geno cost abasivile ku mirongo y'urugamba abariko baricwa sabasirikare gusa ariko hari abasivile batanu amafoto yabo ntibikunda musanzwe mubizi ko tuterekana ibintu by'ibiziga ariko muri groupe ya WhatsApp abasanzwe bari muri groupe ya WhatsApp baraza kuza muri commentaire bavuga ati nivyo wayatweretse n'abasore batanu bariko barotsa amakara kumwe bagira ifuru y'amakara kumbure bari bayiteramiye hanyuma imbwebwe za sarambwe zariko zirota umuriro za masisi mu duce tugenda dutandukanye murabitsiko ku mirongo y'urugamba ibintu bitari vyoroshe na gatoyi hanyuma bariko barataha birukanga sino gutaha mu buryo busanzwe bariko bariruka bakimejeje amaguru bari kumwe ngo n'abapolisi ba FRDC bafashwe kuva kera Goma na Bukavu niho basanzwe babereka amara kurusinzira za hagufi bacamwo hama baca batuzuka kurogo gwaruka barabajene batanu kumburengera harimo n'abapapa ariko n'abasivile batanu babagabo bose bariko barotsa ifuru y'amakara kujya bacana amakara hanyuma
hanyuma barabamijagiramwo amasasu bo bitwaje ngo ni wazarendo. Ariko amakuru dukura hariya aravuga ko abapolisi muri FARDC bagerageje kubasigurira aba n'abasivile abaturabazi basanzwe bakora igikorwa cyo kotsa amakara, ariko kugashavu bari bafise umuriro bari bavuye kota wa wazarendo FARDC n'abafatanya bikorwa babo ntivyakunze ko bigumya, vyarangiye bagushikiragijemwo amasasu menshi cyane, harabamenaguritse imitwe n'abandi bapfuye mu bundi buryo. Musanzwe mutwe ko atakiziga na kimwe apfe asinziriye bamugonge agire gute, nta muntu umwe apfuye canke yakuwemwo imwemu z'ubuzima aryoshe kubona. Ariko abavyifuza muri groupe canke muraza inbox ndazibahe, kuko hari abantu bakunda kuvuga ati ziduhe, nk'ubu naye hari abari abakunze kumbwira ati uzotura ziduhe inbox kugira twemere ibyo uvuga. Ndizera ko ubu aragahenge natangwe kuza ndabubahiriza, nibutse wabisavye inimero yiwe ikiri hagufi ca ndazimuha kugira tujane 5 kuri 5 yumva ari alaise, abona ko amakuru atari binyoma na gatoyi, aba arukuri kandi ari amakuru atohoje kandi asesanguye neza. Hama hari amakuru muri Rubaya nkuko bisanzwe wazarendo na FARDC n'abafatanya bikorwa babo bamaze gutangaza ko bategerezwa gushika muri Rubaya. Rubaya rero cyo tuzi niho hari umukembe, umwumbati, utwema, utwunzango twose tw'abagabo, akerera n'ibindi bigenda bitandukanye vya Paul Kagame, umuryango wiwe w'inkotanyi, umuryango wiwe w'amaraso, RDF eka n'u Rwanda muri rusangi, kuko nta kintu na kumwe kidatahuritse kumva ko u Rwanda gonanirwa gusohoka mu gihugu ca Kongo kumva zuko bitwaza ngo bagenda koronderayo za FDLR n'ibindi bitagira umutwe n'amaguru. Rero kugira ngo plan ya RDF muyumve neza, kugira ngo baje gusekiriza Rubaya, kugira basentire abazarendo na FARDC bari ku birometero 7 kubera Cugi, abahinga canke abahazi neza ari mu burasirazuba bwa Kongo baravuga ko Cugi iri mu maboko ya wazarendo na FARDC iri ku birometero 7 gusa kugira ushike muri Rubaya. Abazi Bujumbura, uri ibujumbura hitwa za Kotebu, ugenda ku muzindana ibirometero 9 ucumva ukora ko 2 ucuraba uburebure bwaho hantu muri Tambarare ukungene haba hameze, ariko mu misozi uca wumva ko naho nyene ucugira ibindi biharuro. Rero technique z'u Rwanda canke za RDF AFC M23 ivyo bakoze ni gute? Abasirikare b'u Rwanda bari baraje kuranforsa axe zikurikira, niho bari barirundanirije, bari baraje kuri axe ya Kasika Mwenga, barakubitwa barabakoramwo akazi kanini cyane, baraza kuri axe ya Warungu Nzibira naho nyene ntivyoroha, baraza kuri axe ya Shabunda na Kabare naho nyene ntivyoroha. Aba rero bari basigaye imisigarira yabo bace bavayo basubira Goma Masisi kugira basubire kuranforsa axe ya Rubaya. Nico gituma kenshi twagumye twumva ngo Kasayo, ahantu hitwa Kasayo baravuyeyo baja za Masisi, ntidutahura igituma. Ikindi naco caje kugaragara nuko ya marotre hamwe twaguma twumva ngo bikuye ngo mu duce za Ruvungi ngo zasange n'ahandi henshi, nuko igitigiri ico bita armée numérique ca gitigiri nyamwinshi bakunda kutweka ku mafoto ngo 5,000, 6, 7, 9 n'ibiki, nubu ntituzi ko bose bamaze kubifumbere ryo marasirazuba bwa Kongo, ariko nivyo nta nkeka. Nico gituma batakibitwereka canke barababwiye ko iyo strategy itagifata iswa ari terabwoba ry'ubusa. Umwana wo mu wazarendo iramaze kumenya icari, si vya bindi baza binwesha urumogi bafata ivyo bakora mu kajagari. Ubu baratojwe, barahawe discipline, barahawe training, kandi dukengurukire cyane abo tudashatse kuvuga mu izina, babafashe barabarera, barabamonitoringa, barabigisha icarico akaranga mutima k'urugamba, barabigisha icarico igihugu agataka, kuko nama nababwiye igihugu cimiteka kikakwima imva. Rero baravuga ati ngo dukeneye muravyumva, dukeneye ko neza na neza aba bantu tubahangayisha, izi mbwebwe zasarangwe tuzinoganza, rifoko haba offensive, ni mikenyuro irahari, kandi nivuba muratangura kumva atari no munsi muririrwa mwumva intambara ku mirongo kuri axe ya Kamanyora Nyangezi, axe ya Rurambo na Kaziba na yes, izo axe zibiri zirapangirwa niba batamaze kugerayo. Ibi
nuko biri muraza kumva ibintu vya turi canke urusasu ruzima kugira nundi mukenyuro mushasha. Rero abasirikare b'u Rwanda narababwiye ko bavuye ku izinga rya ijwi, abantu baraza inbox, abandi mu makomantere ngo ivyo uvuga yo wabikuye he ibi na biriya, ariko ndazi ko amapreve mwamaze kuyabona, kumbure ntimwabibonye kuri Fleur Podcast TV kuko mwarase kuvyemera, ariko nabonye abatangura kumbwira ati Muse Sangutse ivyo watubwiye nivyo. Rero aba bavuye ku izinga rya ijwi twarababwiye ko bari abene gihugu basanze baturiye buriya buzu bw'ubwatsi bubaka ntibatahura igituma. Abazindutse kare mu gatondo n'abaraye ijoro kuko bagiye mu masambiri z'ijoro, barabonye ubwato bubatwara ariko bananirwa kumenya bagiye hehe. Bari baje rero aha Masisi, bari baje Masisi kwirundaniriza kugira abasentire bazibire rasiyo ya Paul Kagame hari hakurya Kanyaru ntijemwo. Abanyarwanda bavuga ati ngwishishe, baramaze kunsigurira twatunyegeri duto n'ubwoko bw'ubunyegeri, rero ntijemwo ishishi kuko Wazalendo na FRDC ibintu ntibayiko baravyorosha. Uko niko biri, abavuye ijwi baratwawe Bukavu, hanyuma bajanwa ku marinye atandukanye ya Kaziba na Kabare na Shabunda nko nabibabwiye za axe batangurirako, ariko nabo nyene bayowe batwagwa Masisi kuja kugwanira rasiyo ya Paul Kagame. Aha niho naho bakura amafaranga, bakura amamiliyoni menshi ku kwezi, barigeze kuyavuga nuko igitigiri kitari hagufi kugira sinda babeshe, ariko hava miliyoni nyinshi, zimwe zikavamwo kugaburira zino mbwebwe za Sarambwe, ayandi kujana muri Crystal Ventures ya Paul Kagame n'ibindi bisa nk'ivyo. Uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba. Reka rero ano makuru n'ubusesanguzi bwo muri kino gitondo turangirize hano, ariko ibiganiro n'ubusesanguzi ntibirangiye. Hari amakuru, hari bafukure kuri Ingoma magazine mukanya turababwira ikinyoma cy'u Rwanda kiko kirakwitwa ku mbuga ngurukana bumenyi kivuga ko Mozambique ngo ya renoveye contrat n'ibindi byinshi, ariko agashavu bariko baragata ku bihugu bibiri ngo vy'igikoroni, murabizi vyakoronije igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Vyose turaza kubigaruka ko, ariko umubabaro ni mwinshi cyane hakurya ya Kanyaru, kandi amakenga no kwama bagavye ubu n'uruhagarara rwinshi mu Banyarwanda rwabaye rwinshi cyane gose. Gumana na Fleur Podcast TV, Ingoma magazine 5/5. Tubakengurukire mwe mwamaze kugira sabone cyangwa subscribe kuri Ingoma magazine. Twabonye ko biriko birakunda, muri ko bikora neza, ariko twarabasiguriye ko bisaba ko mwiyongera mushike nko kuri 5 canke 5000 kugira mu bitahure, niho algoritme za YouTube zitangura gukwiragiza neza na neza makuru ashika kure, kuko sayacu ni kugira dufashanye gutahuzanya iriko biraba ku mirongo y'urugamba no kugwanira itekane ry'igihugu cacu, kugarukana amahoro, gufasha bene wacu mu Burasirazuba bwa Kongo, kuko umubanyi ahiriwe n'inzu, umubanyi nyene niwe agaruka akamuzimiriza. Narijya abarundi bavuga ati umugabo umumwera ubwanwa gaca akakumwera. Ubundi mugire rero umunsi mwiza w'akazi, nta jana ryanka muri yindi, mwe mwikoresha ni muzinduke, namwe mukoreshwa ni muzinduke kugira ntimushwane n'abakoresha. Ni vendredi, haraba yita ngo vendredi debut ya weekend, mugire weekend nziza, naho tukiri mu gatondo, ariko ndizera ko muza kuvyitwaramo neza. Hari abarangiza akazi saa 6 arivyo midi bagaca baja muri sport. Muroranirwe rero 5/5. Ciao ciao.